kwakira intumwa zaserukiye intara y'Ubushinwa Sichuan, intara imwe zigize igihugu c'Ubushinwa. Izo ntumwa zikaba zari zirongowe na Huyan asanzwe ari cegera c'urongoye iyo ntara ya Sichuan. Izo ntumwa rero zavuye muri iyo ntara zikaba zaje gushira mu ngiro umubonano wabaye hagati ya nyir'icubahiro mu gihugu c'u Burundi hamwe n'urongoye ico gihugu mu kwezi kw'indwi kuno mwaka, aho rero baje kugira ngo bafashanye iyo ntara hejuru y'uko hasanzwe hari ubucuti bwiza n'imigenderanire gufashanya hagati y'igihugu cacu n'u Burundi. Nabo baje kugira ngo habe gufashanya hagati y'igihugu cacu n'u Burundi n'iyo ntara. Arongoye izo ntumwa yacire ku mayange nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ubuzima mu bisata byose bitandukanye bigize iyo ntara ya Sichuan. Yamenyesheje yuko aje kuganira n'umunsi yahereye kurongoye urwego nshingwabikorwa kuganira na leta y'u Burundi ivyo bafashanyamo, na cane cane bo bakaba bashikirije ibisate bine ahanini bavuze cerekeye guteza imbere ubutunzi investment economique, uburimyi bwa kijambere, vy'inyubako hamwe no kurwanya ubukene. Amaze kuganira na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ubuzima bw'iyo ntara yo mu Bushinwa ya Sichuan, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yabonye neza yuko iyo ntara ifise icipfano n'u Burundi, cane cane haba mu burimyi eka no mu bindi, aho bavuze ko iyo ntara ari iya mbere mu gihugu c'Ubushinwa mu burimyi bw'icayi, bavuze ipampa, baravuga n'umuyagankuba hamwe no kunguza abantu. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yahejeje arereka izo ndongozi ibisata nyamukuru Uburundi bwipfuza ko babufata mu mugongo abagenzi boza gushiramo imitahe kugira ngo Uburundi bushire kuri rya hangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Izo ntumwa rero zikaba zica zija kuganira n'abaraba ibisata vy'ubuhinga mu bushikiranganji butandukanye kugira ngo banoganze ingene boshira mu ngiro iyo migambi babona bafise, eka n'iyindi gihugu cacu Burundi kibona cipfuza gufashanyamo n'iyo ntara. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere rero yabipfurije abahaye ikaze, abipfuriza kuzogirana ibiganiro vyiza n'ivyo bisata vy'ubuhinga mu bushikiranganji bazogendera kugira ngo ariho hazova kunaganza no kunonosora ibigiye gukorwa hagati y'igihugu cacu Burundi n'iyo ntara y'Ubushinwa Sichuan. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.